Muy buenos días, amables Mwaramutse amigos y hermanos bakundwa nshuti na bene data presentes y los abari que ngaha están en diferentes hamwe n'abari naciones. mu bihugu Que bitandukanye. las bendiciones de Cristo, Ese la vida del imigisha ya Padre, Kristo mareka w'isezerano sobre todos ustedes iba kuri mwebwe y mwese sobre mí también. ikaba no kuri jewe En el nanje, nombre del Señor Jesucristo. mu izina ry'umwami Yesu Kristo, amen. Leemos en Apocalipsis capítulo Dusome mu 5, vyahishuriwe Yohana capítulo igice cya 4, gatanu igice cya kane versos 1 en adelante. umurongo wa mbere ukabandanya. Donde nos dice: ahatubwira hati, después de esto miré hanyuma y'ivyo y ndavye aquí una puerta abierta en el mbona mu cielo, ijuru urugi rwuguruye, y la primera voz que oí kandi como rya jwi nabanje trompeta kumva rivugana hablando nanje ari conmigo, nk'iry'inzamba dijo: rirambwira sube acá riti duguze hano y yo te mostraré las cosas que sucederán nkwereke ibikwiye kuzobaho después de estas. hanyuma y'ivyo. Y al instante yo estaba en el espíritu, Ako kanya mba muri mpwemu, y aquí un trono establecido en el kandi mbona cielo, intebe iteretse mu y en el ijuru, trono uno sentado, mbona y el n'uyivyagiyeko. aspecto del que estaba sentado era warayivyagiyeko semejante a yasa piedra de n'akabuyenge jaspe kitwa y yasipi de cornalina, n'akitwa sarudiyo, y había alrededor del trono un arco iris kandi umunywa w'amazi semejante wari ukikije al iyo aspecto ntebe a la esmeralda. usa n'akitwa simaragido. Que Dios bendiga nuestras Ese almas Imana con su ahezagira palabra. ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo ikatwemerera kuritahura. Nuestro tema es lo que Ikigo está cyacu ni detrás ibiri de la puerta. inyuma y'urugi. Pueden tomar asiento si tienen la Murashobora bondad. gufata ivyicaro. La puerta, Urugi, dice Cristo en San Juan Kristo capítulo aravuga muri Yohana 10 verso 7 igice c'icumi umurongo y w'indwi capítulo 10 verso n'igice 9. c'icumi umurongo w'icenda, Yo soy la puerta. ati ni jewe El rembo, que por mí entrare kandi ushika mu rugo wese será salvo y aciye muri entrará jewe arakizwa, y hallará pastos. agataha agaturuka akaronka icanya. Cristo es Kristo la puerta al cielo. ni irembo ryo mu Cristo ijuru. es la puerta al Kristo Padre, el cual dijo: ni irembo yo soy el camino. iryo yavuze ati ni jewe nzira ukuri n'ubugingo, nta n'umwe aza kuri data adaciye kuri jewe. Cuando Noé Igihe Nowa construyó el arca yubaka ubwato y paró en la puerta, kugira ngo les predicó abantu baronke su irembo, último mensaje. yarababwiye ubutumwa bwiwe bwa nyuma. Y luego la puerta Mu nyuma irembo fue cerrada por Dios. ryarugawe n'Imana. Aquella puerta representa Rirya rembo rishushanya a Cristo. Kristo. Y también el arca Vyongeye n'ubwato bw'agakiza representa a Cristo. bushushanya Kristo. Noé Nowa mostraba la puerta yarerekanye urugi, irembo para entrar ryo kwinjiriramwo, al arca y estar kugira ngo seguros umuntu allí, yinjire mu bwato aba atekanye ari para ngaho, no ser destruidos por kugira ngo el juicio del ntarandugwe n'ibihano vy'umwuzure. Luego encontramos también Turabona mu nyuma vyongeye en Egipto muri Egiputa a Moisés Mose ordenando que cada padre de familia ategeka yuko buri se w'umuryango yofata umwagazi w'intama umaze umwaka el día 10 ku munsi w'icumi del mes de Abib, ukwezi kwa Abibu canke ukwezi kwa mbere del año religioso k'umwaka w'iyobokamana rya Isirayeli,
lo sacrificare il dia 14 akawutanga kw'ikimazi ku munsi ugira 14 hagati y'imigoroba ibiri, capítulo 12 del Éxodo, igice cya 12 mu kuvayo versos 11 en adelante, umurongo w'11 ukabandanya. y luego Mu nyuma colocar la sangre de ese cordero pascual agasiga amaraso y'uwo mwagazi w'intama wa pasika, sobre los postes de sus hogares, akayasiga ku bishimajyango en la puerta, ngaho ku rugi, y todos los miembros de la familia kandi abagize umuryango bose estarían comiendo el cordero asado. bakaba bariko barajya umwagazi w'intama wokejwe bari imbere mu nzu. Ese era el lugar por el cual, Icyo nicyo kibanza o la puerta por la cual tenían que canke entrar, irembo la puerta iryo umuntu ategerezwa kwinjiriramo, que estaba con la señal de la canke sangre. urugi rwaba rufise ikimenyetso c'amaraso. Mu yandi majambo, Por esa puerta no entraría el muri iryo destructor rembo, muri uwo muryango, umuranduzi ntiyari kwinjira afise urupfu kugira ngo yice abana b'imfura, kuko bari barinzwe. al lado adentro de esa puerta donde Kuri urwo estaba rugi la sangre del cordero haba hari pascual, amaraso y'umwagazi w'intama wa pasika. siendo Cristo Kuba Kristo la puerta ari urugi, irembo que tiene la sangre ahasizwe amaraso del cordero pascual, y'umwagazi w'intama wa pasika, y siendo Cristo la kandi kuba puerta Kristo ari urugi de su iglesia, rw'ishengero ryiwe, y siendo su iglesia su cuerpo kandi misterioso, ishengero ryiwe akaba ari umubiri w'ibanga w'abizera. Cristo ni ukuvuga ko Kristo manifestado en su iglesia, yigaragariza mu ishengero ryiwe, y por el consiguiente, kandi mu yandi majambo, habiendo entrado por esa puerta, la persona se kuba umuntu encontrará yinjiriye muri iryo rembo dentro de la casa de Dios, yisanga imbere mu nzu y'Imana, del Señor mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, Cristo, el Cordero aho Kristo ari Pascual, umwagazi w'intama wa pasika, del cual dice el apóstol Pablo ari byo en 1 intumwa Corintios Pawulo capítulo avuga mu 5, Bikorinto ba mbere verso igice 7, cya 5 umurongo w'7, porque nuestra Pascua, la cual es Cristo, kuko umwagazi w'intama wa pasika wacu por nosotros. watanzwe ko ikimazi ari we Kristo. Cuando Juan el Bautista Igihe Yohana Jesús, umubatizi yabona Yesu, en el capítulo de San Juan, mu gice cya mbere cyo muri Yohana umurongo wa 27 al 36, kugeza dijo, kwa 36, he aquí iravuze el Cordero de ati Dios, umwagazi w'intama w'Imana el pecado del ukuraho mundo. ibyaha by'abari mu isi. Por tanto, Kubw'ivyo rero Cristo es el Cordero Pascual, Kristo que niwe mwagazi tiene la w'intama wa sangre pasika uba que ufise tiene que amaraso, estar manifestada, aplicada, ategerezwa kuba y la asizwe, vida de la sangre kandi ubuzima buri mu maraso tiene que estar butegerezwa ahí, kuba buri ngaho muri iyo nzu, y la vida de la sangre es kandi ubuzima buri mu el maraso Espíritu Santo. ni mpwemu yera, Y kandi siendo Cristo el Cordero, kuba Kristo ari umwagazi la w'intama sangre que tiene que ser aplicada en la afise puerta, amaraso, siendo también la puerta, ategerezwa rero kuba asizwe ku rugi. ustedes, Rero nimwitegereze, Cristo fue bañado Kristo por su propia sangre. yashize mu maraso yiwe bwite. Y ahora Ubu rero toda persona umuntu wese está llamada por medio del Espíritu Santo a arahamagarwa través biciye muri mpwemu yera, de su iglesia, biciye mu ishengero por ryiwe, medio de los ministros, biciye mu bakozi b'Imana predicando a Cristo, bariko bigisha mostrándole a Kristo, las personas bamwereka abantu, la oportunidad que tienen babereka amahirwe ayo bafise yo kuza no por esa kwinjira puerta, baciye mu iryo rembo ry'agakiza, el cual es Cristo. ariryo ari Kristo. Dentro de esa puerta Imbere muri iryo rembo encontraremos a Cristo y su tuzobona sacrificio, Kristo hamwe n'ikimazi ciwe, porque el Kuko Cordero Pascual umwagazi w'intama wa pasika era asado y llevado dentro warokejwe
de esa casa ujanwa imbere muri iyo nzu de creyentes. y'abizera. Detrás de la puerta estaba Inyuma y'urugi Cristo hari hari Kristo para ser comido, kugira ngo aribwe, el cual dijo en una ocasión: el que no coma mi carne ari we yavuze igihe kimwe ngo utarya umubiri wanje ngo anywe amaraso yanje permaneciente en sí, ntagira ubuzima buguma muri we. vida eterna. Ni La ukuvuga persona, yuko umuntu aba adafise ubugingo budashira. lo que tiene es una vida temporal, icyo aba afise ni ubugingo bw'agahe gato, kandi ubwo bw'agahe gato buzorangira, burarangira mu mwanya runaka. por consiguiente, Mu yandi majambo, con esa vida temporal que tiene, hamwe n'ubwo buzima bw'agahe gato aba afise, umuntu ntashobora kubaho ibihe bidashira. solamente hay una forma para vivir Gusa eternamente, hariho y es uburyo por bumwe medio kugira ngo de umuntu Jesucristo. abeho ibihe bidashira, ntibiciye muri Yesu Kristo. El Señor Jesucristo dijo: el que oye Umwami mi Yesu Kristo palabra yaravuze y ngo cree en umva mí, ijambo ryanje akizera uwantumye vida eterna, afise ubugingo budashira, y yo le resucitaré en el día posterior. nzomuzura ku munsi w'iherezo. Vyongera aravuga No vendrá condenación, ati ntazoshirwa mu rukinja, de muerte a vida. ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Vamos a separar estos dos pasajes. Reka kugira ngo turabe ivyo vyanditswe bibiri, reka dutandukanye ivyo vyanditswe bibiri. Capítulo 5, verso 24. Igice cya gatanu umurongo wa 24 haravuga ati nukuri nukuri ndababwire, umva ijambo ryanje akizera uwantumye niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshirwa mu rukinja, ariko bavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Estaba muerto a la vida eterna, Umuntu aba apfuye ku bugingo y budashira, ahora ha pasado rero a vida eterna. acaja mu bugingo budashira. Una resurrección espiritual para el Izuka alma, ryo mu buryo bw'impwemu ry'ubugingo bw'umuntu. despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo Ikangure wowe usinziriye uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Abanyefeso 5 umurongo wa 14. Rero mu gice cya gatandatu cyo muri Yohana mweranda versos 39, umurongo wa 39 38 en adelante dice: 38 ukabandanya aravuga, aún desde el 37, verso duhere ku 37, ku murongo wa 37 aravuga ati icyo data ama cyose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sinomuhinda na gatoya, kuko nakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombera, ariko nazanye no gukora ivyo wantumye agomba. Kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko muvyo yampaye vyose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Kuko iki arico data agomba, agomba yuko umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ubu rero turafise isezerano ry'uko uwizera Kristo wese ko aronka ubugingo budashira buvuye kuri Kristo umukiza wacu. Kandi izo nizo ntama izo data yamuhaye kugira ngo azirondere azihe ubugingo budashira. Yohana igice cy'icumi umurongo w'indwi haravuga ati nuko Yesu yongera kubabwira ati nukuri nukuri ndababwire, ni jewe rembo ry'intama.
no ku murongo w'icenda muri iki gice nyene c'icumi haravuga yo hati soy la puerta, ni jewe el rembo que por mí entrare, kandi ushika mu será rugo wese salvo, y entrará aciye muri y jewe saldrá, arakizwa y hallará pastos. agataha agaturuka akaronka icanya. O sea que recibe ni ukuvuga yuko aronka la salvación de su alma, agakiza k'ubugingo bwiwe, la vida eterna. ubugingo budashira. Y ahora, ubu rero en el capítulo 10 mismo, muri iki gice c'icumi nyene verso 27 en adelante, umurongo wa dice, 27 ukabandanya aravuga hati mis ovejas oyen mi voz ababaye intama zanje bumva ijwi ryanje, y me siguen, nanje ndabazi y yo les doy nabo barankurikira, vida eterna. kandi nanje mbaha ubugingo budashira, ntabazokwigera bapfa rubi gushitsa ibihe bidashira, Y nadie las arrebatará de mi mano. kandi ntawe ushobora kubashikura mu kuboko kwanje. Data yabampaye niwe aruta bose, ntawe ushobora Mi Padre, kubashikura mu kuboko kwa yo data. y el Padre, jewe na data uno turi umwe. somos. Aquí podemos ver que las ngaha turashobora ovejas kubona que yuko Dios intama para izo Cristo data yamuhaye kugira ngo eterno azirondere azihe ubugingo budashira son todos los creyentes en Cristo n'abizera Kristo bose que están escritos en el cielo en el abanditswe mu nombre del ijuru mu Cordero, gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama desde antes uhereye de la fundación del mundo. isi itararemwa. Esas son abo las almas que son simientes de Dios, n'ubugingo aribo ari uruvyaro rw'Imana, los cuales estaban en la mente de aribo Dios bari mu vyiyumviro vy'Imana desde antes uhereye de la fundación del mundo. isi itarashigwaho urufatiro. Son genes del pensamiento n'uturemangingo tw'ivyiyumviro divino vy'Imana. y por consiguiente mu yandi majambo esas son las de personas abo n'abantu de las cuales Cristo dijo, abo Kristo yavuze porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ati kuko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyazimiye. San Lucas capítulo Luka 19, mweranda igice cya 19 verso 10. umurongo w'icumi. Y también vyongeye en San Mateo nos habla no muri Matayo, de esto na Matayo aratubwira kuri ivyo cuando nos dice igihe atubwira que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza lo que se había perdido. icyari cyarazimiye. Y entonces compara rero a esas personas agereranya abo bantu, con ovejas. abagereranya n'intama. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar kuko umwana w'umuntu lo que se había perdido. yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Del verso 10 en adelante de ku murongo w'icumi ukabandanya muri Matayo, San Mateo capítulo 18 verso Matayo 10 igice cya 18 umurongo w'icumi ukabandanya kugeza kwa 14 haravuga hati mirad que no menospreciéis mwirinde ntimukengere n'umwe muri aba bana bato. que sus ángeles en los cielos ndabwira yuko mu ijuru abamarayika babo siempre el rostro bama baraba de mi Padre que está mu en los nyonga ha cielos. data wo mu ijuru. Los ángeles abamarayika de los creyentes en Cristo, b'abizera Kristo que son aribo los cuerpos ari angelicales imibiri ya kimarayika o tifánicos. canke imibiri ya teofaniya. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, no deja las 99
iba por los montes a buscar la mugira ngo que se iki había umuntu extraviado. afise intama 100 imwe yozimira ntiyosiga zimwe 99 akagenda mu misozi kurondera iyazimiye? Que se kandi ayibonye refugiaba por aquello ndababwira ukuri yuko ayinezererwa kuyirutisha zimwe 99 se descarriaba. zitazimiye. Así no es la voluntad de vuestro Padre niko bidakundwa mu nyonga za so wo mu ijuru uno de estos pequeños kumwe muri abo bato de Dios, apfa rubi. que se pierdan los creyentes en Cristo, los cuales están escritos en el cielo en el libro aribo banditswe mu ijuru de la vida del Cordero. mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama. nicyo gituma havuga ubutumwa bwiza bwa Kristo, Dice San Marcos haravuga muri Mariko 16 versos 15 igice cya 16 umurongo wa 15 kugeza kwa 16. id por todo el mundo y predicad ati mugende muje mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. toda criatura. El que creyere y fuere bautizado uwizera akabatizwa será salvo. azokizwa. ¿Será qué? Salvo. azogira iki? Ha recibido la azokizwa. salvación de su alma. Por consiguiente, abarose agakiza k'ubugingo bwiwe. mu yandi majambo, kubera yuko umuntu ari ubugingo buzima, ariwe byongeye afise umubiri w'impwemu n'umubiri ufadika, umuntu aba yamaze gushinganisha ubugingo bwiwe hamwe na Kristo mu bwami bwiwe buhoraho. Naco bitwaye umubiri w'ufadika upfuye, acaja muri paradizo ahari abizera Kristo bose bo mu ntambuko zitandukanye z'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ubwishingizi ngirakamaro cyane kandi bwagize igiciro kinini cyane, ni ubwishingizi bw'ubugingo budashira. Ikiguzi Kristo yarakirije ku musaraba i Karuvariyo mu gutanga ubuzima bwiwe, apfa ku musaraba i Karuvariyo nk'ikimazi cy'impongano ku bw'ibyaha byacu. Rero ikiri inyuma y'urugi, inyuma ya Kristo, nagakiza n'ubugingo budashira biciye mu kimazi ciwe, no kuba umuntu ariko arajya ijambo ryiwe, ubutumwa bwiza bwiwe, biciye mu butumwa buhwanye na buri ntambuko y'ishengero ryiwe, ari ryo rihabwa ubuzima igihe Kristo atanze ubutumwa bwa buri gihe bukavugwa gutyo, ijambo ryasezeranijwe rikaba ukuri, ijambo rya buri gihe. Kandi uwo ni wo muco w'Imana w'icyo gihe. Kristo aravuze ngo nije muco w'isi, umurikira ntaho azokwigera aca mu mwijima, ariko azoronka umuco w'ubugingo, ubugingo budashira. Byongeye yaravuze ati mwebwe muri umuco w'isi. Kubw'ibyo rero Kristo biciye mu ishengero ryiwe, biciye mu bukozi butandukanye, arishushanya akamurikira hagati mu biremwa abantu. Uko niko umuco wagumyuza Kristo hagati mu biremwa abantu, biciye muri Kristo, muri mpwemu yera, mu ishengero ryiwe. Ariwe yavuze ati nzoba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi.
San Matteo capitolo matayo 28, igice cya 28 verso 20, umurongo wa 20. y en el capítulo 18, no mu gice cya 18 umurongo wa 20 muri matayo naho nyine avuga ati, donde estén dos o tres reunidos ahari babiri cyangwa en mi batatu nombre, bakoraniye mu izina ryanje, bakoraniye hamwe mu izina ryanje, aho niho nzoba ndi. son los creyentes en Cristo, que abo son n'abizera Kristo abakoranira hamwe dos o tres. babiri cyangwa batatu, ni ukuvuga umugwi mutoya cyane umugwi munini cyane. Y kandi Cristo en ese Espíritu Santo Kristo muri mpwemu yera ha estado en medio de su iglesia yagumye ari mu ishengero ry'iwe guhera ku munsi wa Pentekote hacia acá kugeza ubu, y ha estado kandi revelándose yagumye en medio de su ariko iglesia arihishurira mu ishengero ry'iwe, y hablando a su iglesia avugisha ishengero ry'iwe, y diciendo el que tiene oídos avuga para ati oír ufise amatwi yo kumva niyumve lo que el Espíritu dice icyo mpwemu a las iglesias. abwira amashengero. El reverendo William Branham Revera William Branham nos dice aratubwira la forma en que Cristo uburyo ubwo Kristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia se ari revela y muri mpwemu habla yera yari mu ishengero a su ry'iwe iglesia. yihishurira akavugisha Y el ishengero ry'iwe. mensajero correspondiente que da haraza intumwa ihwanye na buri gihe se manifiesta en él akigaragariza muri we, akazana ijambo ry'iwe, ubutumwa bwiwe hamwe n'ijambo rihwanye n'iyo ntambuko y'ishengero, igihe rikambara umubiri muri iyo ntumwa. aho rero Kristo niho yabari azana umucyo w'icyo gihe biciye mu ntumwa ihwanye na buri gihe. murabe mu gitabo cy'ibihindwi by'ishengero mu Kiespanyolo ku rupapuro rw'168 n'urupapuro rw'169 haravuga hati, ufise ugutwi niyumve icyo mpwemu abwira amashengero. murabona yuko Yesu muri mpwemu muri buri gihe yaja ku muntu umwe ku bijanye n'ijambo ry'icyo gihe. intumwa imwe muri buri gihe niyo yakira icyo mpwemu ategerezwa kuvuga muri icyo gihe, kandi iyo ntumwa aba ari intumwa ku ishengero ry'ukuri, avugishwa n'Imana akazana guhishurirwa ku mashengero, ryaba ishengero ry'ikinyoma n'iry'ukuri. uko niko ubutumwa burungikirwa abantu bose, ariko burungikirwa abantu bose abo ubutumwa bushobora gushikira. ubutumwa bwakirwa n'umuntu ku giti ciwe, bukakirwa n'umugwi runaka ubikwiriye no mu buryo runaka. buri muntu muri uwo mugwi niwe aba amenyereye kumva icyo mpwemu aba ariko aravuga biciye mu ntumwa. abo bataba ariko barumviriza niba bariko barakira uguhishurirwa, abo baba bariko barumviriza niba bariko barakira uguhishurira kwiwe, nta nubwo baba uwo mugwi bariko barakira uguhishurirwa kwabo, ariko buri muntu aba ariko arumviriza yakira ivyo intumwa yakiriye bivuye ku Mana. ni ukuvuga yuko Kristo ubwa mbere aza biciye muri mpwemu wiwe akishurira iyo ntumwa, kandi iyo ntumwa irakira ubutumwa bw'icyo gihe, ubwo butumwa bukambara umubiri muri we, kandi biciye muri we mpwemu yera aravugisha ishengero ry'iwe. kandi abafise amatwi yo kumva barumva icyo mpwemu aba ariko aravuga biciye muri mpwemu yera abibwira ishengero ry'iwe biciye muri iyo ntumwa. murabe havuga ko Pawulo
Ahora no piense rero usted wowe ntiwibaze que yuko el caso sea muy extraño, ari ikintu porque Pablo gitangaje cyane kuko pawulo yashyizeho ibyashinzwe n'ukuboko kw'imana. pawulo gusa yari afite guhishurirwa kuzuye ko ku munsi wiwe, como fue nk'uko vyasuzumwe igihe yahangana n'abandi bigishwa ari bo bemeye yuko pawulo yari umuvugishwa ntumwa ku banyamahanga kuri uwo munsi. vyongeye murabona ko vyerekanwa mu ijambo ko igihe pawulo yifuza kuja muri aziya, imana yaramubujije kuko intama abana bayo bari i masedoniya, kandi bo abantu bo muri masedoniya barumva ivyo mpwemu yategeza kuvuga bike muri pawulo, mu gihe abantu bo muri aziya batari kumva. muri buri gihe turafise neza na neza vya vyashinzwe nyene, kuko umuco uza biciye mu ntumwa runaka yakurikijwe n'imana mu gihe runaka, mu kibanza runaka. inyuma y'iyo ntumwa umuco urakwiragira biciye mu bundi bukozi bw'abandi bigishijwe neza, ariko guhera aho ukabandanya abo bose badatahura ingene bikwiriye kuvuga gusa ivyo intumwa yavuze. mwibuke pawulo yarahanuye abantu ko bovuga gusa ivyo we yavuze. mbega kuri mwebwe niho ijambo ry'imana ryandurutse canke ryashitse kuri mwebwe mwenyene? nihagira umuntu yiyumvira ko aruvugishwa n'imana canke ko ari uw'impwemu, amenye ivyo mbandikiye yuko ari cagezwe c'umwami wacu. Abikorinto ba mbere igice ca 14 umurongo wa 36 kugeza kwa 37. barakura ko ngaha bakongera ko hariya, inyuma gahe gato ubutumwa bugasigara budatunganye, ikanguro rigapfa. kandi uburyo bwo kuzigama ikanguro ryo mu buryo bw'impwemu muri buri gihe ni ugufata ubutumwa ubwo imana izana biciye mu ntumwa, umuntu atabwongeyeko canke ngo abukureko, kugira ngo ikanguro ntirife mu ishengero, no kugira ngo ntirife mu bugingo bw'umuntu no mu mutima w'umuntu. ese ukuntu dukwiye kwirinda cyane mu kumviriza ijwi rimwe gusa, kuko mpwemu gusa afise ijwi rimwe, ari ijwi ry'imana. pawulo yarabahanuye ko bavuga ivyo we yavuze gusa, nk'uko petero nawe nyene yabikoze. we yarabahanuye ko naho yoba pawulo ashoboye guhindura ijambo na rimwe ryatanzwe kubwo guhishurirwa, mbega ingene ari ngirakamaro cyane kumviriza ijwi ry'imana biciye mu ntumwa zayo. mu nyuma umuntu akavuga ibiba vyahawe izo ntumwa kubw'ishengero. murabona uburyo bwo kumva ijwi ry'imana mu gihe umuntu aba ariko arabamwo. ijwi ry'imana biciye muri mpwemu yera, biciye mu ntumwa ya buri gihe, kuri buri mugwi wa buri gihe baba bagenewe kumviriza ijwi ry'imana iriko iravuga biciye mu ntumwa y'igihe cyabo. no ku rupapuro rw'amajana 227 haratubwira hati: rero kuba buri umwe muri izo ntumwa yararongiswe ko umumarayika ntumwa, umugabane wiwe wabaye umwitwariko udasanzwe, ingene ryaba ihigwe ryiza. abo bantu b'imana barasezerana amasezerano adasanzwe, nk'akarorero k'abigisho 12 bicaye ku ntebe 12 bakira imanza imiryango 12 ya Isirayeli. mu nyuma muribuka Pawulo ari we yahawe isezerano ridasanzwe, isezerano ryo kwerekana Yesu, akamwereka abantu umugeni wo kuri uwo munsi. no kuvuga yuko intumwa ya buri gihe ariyo iba igenewe kwerekana umwami, ikawereka umugwi w'icyo gihe.
no ku rupapuro rw'amajana 265 muri iki gitabo nyene cy'ibihendo by'ishengero mu Kiespanyol havuga hati nk'uko biri muri no mirongo Yesu ni inyenyeri ikibatsi yo mu gaturuturu. Dusome imbere gato avuga hati kandi nzomuha inyenyeri yo mu ruturuturu, ni jewe munago wo ku gishyitsi cya Dawidi ndumwuzukuruza wiwe, kandi iri kinyenyeri gica ibatsi cyo mu gaturuturu. Bizahishura Yohana 22:16 kugeza aho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizobandurira mu mitima yanyu. Petero wa kabiri igice cya 19. Nk'uko biri muri no mirongo Yesu ni inyenyeri yo mu gaturuturu, kandi mpwemu yarasezeraniye isezerano abatoranijwe bo mu gihe cy'umwijima ku bijanye nawe ubwiwe mu nyuma no mu bihe bigiye kuza. Nk'uko twavyerekanye Yesu yari yerekanye hamwe n'intumwa ya buri gihe, bo bakira uguhishurirwa kw'ijambo rya buri gihe. Guhishurirwa kw'ijambo kurakura abatoranijwe b'Imana mu isi, gutyo bakagiranira ubumwe mwuzuro hamwe na Kristo Yesu. Rero murabona ingene ubutumwa buhwanye na buri gihe bwatanzwe na mpwemu yera biciye mu ntumwa ya buri gihe bukura mu isi, bukabahamagara, bukabakura mu isi abatoranijwe, bukabashyira mu mwuzuro, mu bumwe mwuzuro hamwe na Kristo, bukabashyira mu mubiri w'ibanga wa Kristo, aho Kristo ari muri mpwemu yera. Izo ntumwa zitwa inyenyeri kuko zaka umucyo zatiye, umucyo w'umwana Yesu. Byongeye bitwa inyenyeri kubera yuko ari abatwara umucyo mu ijoro. Nuko mu gihe cy'umwijima w'icyaha bo barazanye umucyo w'Imana bawuzanira abantu. No ku rupapuro rw'amajana 266 haravuga ngo igihe kimwe abantu runaka bari bakeneye isezerano ry'igihugu ahatazoba ijoro, babaye abantu b'igihe cy'umwijima. Nicyo gituma mpwemu yasezeranye kurungika inyenyeri yo mu gaturuturu. We ariko avuga ku nyenyeri idasanzwe Yesu ariwe aba mu mucyo uwo atamuntu n'umwe yoshobora kushikamwo. Mu bwami bwo muri kazoza azomurikisha akoresheje ukugaragara kwiwe. We ntazo ariko arakoresha inyenyeri intumwa ziwe, nuvuga yuko atazo ariko arakoresha abamarayika n'umwandwi bibihendwe vy'ishengero kugira ngo yigaragaze, ngo yishurire abamwizera abazoba bari mu bwami bw'ikimpombe bwa Kristo. We ubu ntariko arakoresha inyenyeri intumwa kugira ngo atange umucyo mu mwijima. Azoba ari Yesu ubwiwe ariko avugana nabo imbona nkubone, mu gihe azoba ariko asangira ubwami bwiwe nabo. We ni inyenyeri ikibatsi yo mu gaturuturu, ariyo iboneka igihe umucyo w'izuba utanguye gukayangana. Igihe izuba ryacu rizoza Yesu ntazoba hagikenewe intumwa. No kuvuga intumwa ndwi aho zizoba zamaze kurangiza igikorwa cyazo. We ubwiwe azotuzanira ubutumwa bwiwe bw'akanyamuneza. Igihe bazo ariko aganza ubwami bwiwe, natwe turiko tuba mu kugaragara kwiwe, umucyo w'ijambo uzoba mwinshi kandi ube ukayangana cyane ku munsi wacu utunganye. Kandi umunsi utunganye ni wabaye umunsi wa mbere w'igihe cya mbere cy'ishengero mu banyamahanga, canke uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu n'uwa gatandatu n'uwindwi. N'umunsi wo kuza k'umwami
el día octavo, umunsi w'umunani cyangwa umunsi uhoraho, el día umunsi de la edad, w'igihe cy'izahabu cy'ishengero, de la edad de umunsi w'igihe cy'ibikomeza imfuruka, porque la iglesia kuko ishengero tiene que ser coronada. ritegerezwa gusozegwa hamwe n'icyo gihe, Cristo estará aho Kristo hablando a las iglesias, azoba ariko aravugisha ishengero ryiwe, su revelación, ariha uguhishurirwa kwiwe, la revelación del séptimo sello, uguhishurirwa kw'ikimatanijwe cy'indwi, la revelación uguhishurirwa que nos dará la fe kuzoduha ukwizera ko guhindurwa no kujana na Kristo de las bodas mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. que más podríamos Mbega desear n'igihe kindi que Jesús tushobora kwipfuza kurusha Yesu ubwiwe? Mbega we si byose? el todo perfecto, Mbega si byose bitunganye? el que tiene oído, Ufise ugutwi niyumve icyo a mpwemu las iglesias. abwira amashengero. Amen. Así, Señor Dios, así, Señor Dios, Mana, tu Espíritu déjanos oír. biciye muri mpwemu twemerere kumva ukuri kwawe. Es para nuestro tiempo después de las 7 Ni muri iki gihe cyacu inyuma y'ibihindwe by'ishengero, que estas cosas aho ibi bintu tienen que suceder, bitegerezwa kuba biriko birabera, así como sucedió en cada nk'uko etapa vyabaye muri buri ntambuko de la iglesia, y'ishengero. tiene que suceder Bitegerezwa en nuestro tiempo kubera no muri iki gihe cyacu, para recibir la fe, para kugira ngo ser twakire ukwizera ko guhindurwa no kujana na Kristo de las bodas. mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. ¿Y qué será lo que nos Mbega dará ni fe giki kizoduha para el rapto? ukwizera ko kunyakugwa? El reverendo William Branham, Revera William Branham mensaje mu butumwa canke mu gitabo cy'ibimatanijwe en la ndwi página 120, ku rupapuro rw'ijana na mirongo ine n'umunani mu Kiespanyolo aravuga ati, ahora rero los 7 tronos del Apocalipsis imituragaro mu vyahishuwe izokwemerera ko yereka umugeni ingene yo kwitegura kugira ngo aronke uko kwizera gukomeye ko kwimugwa. o sea que los 7 truenos ni ukuvuga yuko imituragaro ndwi van a llevar a cabo izokora esa labor de dar icyo gikorwa cyo kuduha ukwizera para ser transformados, kugira ngo duhindurwe llevados con Cristo a la cena tujanane na Kristo de las bodas del mu Cordero. mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Y los 7 truenos es la voz de kandi Cristo, imituragaro ndwi ari ryo jwi rya Kristo descendiendo del cielo como el libro amanutse avuye mu ijuru afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe para darlo, entregarlo a su kugira iglesia ngo agahe ishengero ryiwe a través del Espíritu Santo, la biciye muri mpwemu yera mu muntu, mensajero que le tenga mu ntumwa iyo aba afise ku bw'icyo gihe. es muy importante Ni entender ingirakamaro cyane gutahura todas estas cosas porque ibi bintu byose, de los 7 truenos kuko imituragaro ndwi niyo ishingiye ko que obtengamos la fe ko tworonka ukwizera para ser transformados kudushoboza guhindurwa no kujana na Kristo de las bodas mu mazimano del Cordero. y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Es importante conocer estas cosas Ni ingirakamaro cyane kumenya ibi bintu para saber kugira ngo tumenye lo que estamos esperando icyo turindiriye a como está nk'uko bihwanye prometido. n'uko vyasezeranywe. Dios tiene Imana una sola forma ifise uburyo bumwe gusa para darnos a conocer kugira ngo itumenyeshe ibi bintu, por medio de su Espíritu. kandi ntibiciye muri mpwemu wayo. Así es como Él uko niko yo nos dará a conocer izotumenyesha lo que los 7 truenos ivyo imituragaro ndwi hablaron. yavuze. Es la voz de Cristo como Ni ijwi rya Kristo nk'intare yo mu muryango wa Yuda cuando termina el tiempo igihe haba harangiye igihe de intercesión en el cielo
cyo kuvuganira abantu mu ijuru, donde él sale, aho we avaho asohoka convierte en el león de la tribu de agahinduka intare yo mu muryango wa yuda, Rey de Reyes, umwami w'abami n'uganza abaganza de toda la tierra. n'umucamanza w'isi yose. En Apocalipsis capítulo Mu vyahishuriwe Yohana igice cya 5, toma el libro de la mano de agafata igitabo sentado en el mu kuboko kw'iburyo kwicaye ku ntebe, lo abre el cielo, akacugururira mu ijuru, a la tierra abierta, mu nyuma akizana ku isi cyuguruye a su iglesia, kugira ngo agihe ishengero ryiwe. a su iglesia, Ishengero ryiwe Juan ryahagarariwe el apóstol. na Yohana intumwa. Veamos Turabe que nos dice Reverendo William ivyo Branham atubwira Revera William Branham de la voz ku bijanye que Juan escuchó n'ijwi iryo Yohana yumvise acá. igihe yamubwiye ati duguze hano. En la página 40 Ku rupapuro rwa 48 agace k'amajana 17 del libro de citas, mu gitabo cy'imirongo haravuga hati, la misma voz rya jwi nyene iryahamagaye Yohana ko yoduga, la misma voz que rya jwi nyene iryabwiye Yohana riti duga uze hano, niryo jwi nyene rizohamagara umunsi runaka, a la iglesia algún día rizohamagara ishengero umunsi runaka. Amen. la llamará que Rizomuhamagara kugira ngo akore iki? Kugira ngo aduge. llama a la iglesia, Rirahamagara ishengero, iglesia también. rirahamagara ishengero vyongeye. La misma voz que Rya jwi nyene ryahamagara Yohana ko yoduga, la misma voz niryo jwi nyene ryahamagaye Lazaro ngo ave mu mva, cuando le dijo igihe yamubwira ati Lazaro ve fuera, sohoka. esa misma voz Niryo jwi nyene ry'umumarayika mukuru. Cristo es la voz de Kristo ni ijwi ry'umumarayika mukuru, la voz del arcángel, ijwi ry'umumarayika mukuru. Murabona? o sea, Ni ukuvuga o esa voz de trompeta canke iryo jwi ry'inzamba Cristo llama a Juan, rya Kristo niryo ryahamagaye Yohana ko yoduga. misma voz llama a Rya la jwi nyene ryahamagara Lazaro ngo ave mu mva, él habló con we yavuze n'ijwi rirenga. esa misma voz, Iryo jwi nyene dijo Juan, niryo ryabwiye Yohana riti duga uze hano, te enseñaré las cosas, nkwigishe ibintu bigiye kubaho. esa misma voz, Iryo jwi nyene para cuando los rizovuga igihe abapfuye bizeye Kristo bazozuka, que la trompeta, kuko inzamba que es una trompeta, la voz, inzamba ni iki? Ni ijwi rya Kristo, el mismo que dijo sube, wa wundi nyene yavuga ati duga uze hano. o sea, que la trompeta Ni ukuvuga yuko ijwi rirenga ry'inzamba ya nyuma de aribyo bivugwa mu Bikorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 49 kugeza kwa 58, y en primera de Tesalonicenses no mu Bitesalonika ba mbere 21, igice cya 4 umurongo wa 11 kugeza kwa 21, Filipenses capítulo no mu Bifilipi 20 al 21, igice cya 3 umurongo wa 20 kugeza kwa 21, de Cristo ni ijwi rya Kristo llamando a su iglesia. rihamagara ishengero ryiwe. Cristo es Espíritu Santo, Kristo muri mpwemu yera desciende del cielo, ni marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru afise agatabo kazinguruye le da la revelación mu kuboko kwiwe, a su iglesia, araha ugwishyurirwa ishengero ryiwe biciye muri mpwemu wiwe yera mu gikoresho ico we azogira ku munsi w'iherezo. y Kandi en el campo espiritual mu buryo bw'impwemu se llama a su iglesia a subir más arriba ishengero ryiwe rizohamagarwa kugira ngo riduge hejuru cyane de la iglesia, y'igihe cy'indwi c'ishengero. de la piedra angular, Ni ukuvuga ni igihe cy'ibirekobeza imfuruka, la etapa arico gihinduka intambuko y'umunani, del 8, kandi umunani senda, ushushanya nuevamente, gutangura bundi bushasha, kandi umunani eternidad. bishushanya ibihe bidashira. Es una etapa o edad eterna. Ni intambuko canke igihe gihoraho, En algún momento aho mu mwanya runaka van a recibir toda la revelación del ser hazokwakirwa uguhishyurwa kose kw'ikimatanijwe c'indwi, uguhishyurwa kose kuri mu mituragarondwi, y son los 7 truenos de los que tienen kandi gusa imituragarondwi ico itanga gusa ni ibanga ry'ikimatanijwe c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo,
kugira ngo bishyurirwe ishengero ry'iwe, gutyo birihe ukwizera ko guhindurwa no kujyana na Kristo mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Kubw'ivyo rero bahamagarirwa kuduga muri iyo ntambuko canke igihe gihoraho c'ishengero, igihe cy'ibikomeza imfuruka, igihe cyo kuragwa mu mwuzuro. Kandi ngaho umuntu azoronka ukwizera gukenewe ko guhindurwa no kujana na Kristo mu mazima n'ubukwe bw'umwagazi w'intama, arivyo bizoba biciye mu guhishurirwa kw'ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ivyo nivyo biri mu mituragaro ndwi yo mu vyahishuwe igice c'icumi. Marayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru afise agatabo kazingure kari mu kuboko kwiwe, mu maso yiwe hasa n'izuba, yivuga nk'uko intare yivuga. Imituragaro ndwi ikumvikanisha amajwi yayo. Murabona yuko imituragaro ndwi yumvikanishiriza amajwi hehe? Atari mu ijuru, ahubwo ku isi. Ni ku isi aho iyo mituragaro yumvikanishiriza amajwi yayo hamwe n'ubutumwa bwa nyuma bw'Imana kw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kuri abo bazohindurwa bakajana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nico gituma abizera badakwiye kurazwa ishinga nimba abandi bantu batizeye, kuko nivyo bazohindurwa bakajana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Mwibuke yuko atari na bose bizeye no mu misi ya Yozefu, canke mu misi ya Nowa, canke mu misi ya Mose, canke mu misi y'abavugishwa, canke mu misi ya Yesu. Yohana umubatizi ntibanizeye Yohana, ntibanizeye na Yesu. Abantu iyobokamana rya kirya gihe ntibizeye. Kubw'ivyo rero nta n'umwe mu bigisha w'umwami Yesu Kristo yategezwa gucibwa intege kubera yuko idini ry'ico gihe batari bizeye. Ikingira akamaro nuko bo bizera. Abigishwa b'umwami Yesu Kristo abari baratorewe ubugingo budashira. Mwibuke yuko muri Yohana mweranda no muri Matayo igice c'11 umurongo wa 21 kugeza kwa 27 havuga hati, muri ico gihe yanyeganyize muri mpwemu. Kandi murabe icyo havuga. Igice cya 11 umurongo wa 25 kabandanya. Muri Matayo haravuga hati, muri ico gihe Yesu aravuga ati, ndaguhimbaza Data, mwami w'ijuru n'isi, kuko ivyo wabihishije abanyabwenge n'abahanga, ukabihishurira inzoya. Egome Data, kuko washimye ko biba bityo imbere yawe. Vyose nabihawe na Data, kandi ntawuzi umwana atari Data, na Data ntawumuzi atari umwana, n'uwo umwana agomba kumuhishurira. Ni ukuvuga yuko uguhishurirwa turashobora kubona yuko umuntu akuronka, ko kuronkwa nabo babitorewe, babigenewe. No muri Matayo mweranda igice cya 13 umurongo w'icumi kabandanya aravuga hati, ivyo vyabaye inyuma y'umugani w'umubivyi.
los discípulos le abigishwa dijeron, baramwegera baramubaza ¿por qué les hablas bati de parábolas? bati mbega ikigutera kubigishiriza mu migani ni iki? Arabishura ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami. Los cielos, mas a ellos Ati mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihaye. los cielos y a otros no les da, Bamwe barahabwa kumenya amabanga yo mu ijuru, abandi ntibahabwa kumenya amabanga yo mu ijuru. porque a cualquiera que tiene le será dado más. Kuko ufise azohabwa bikamucagatira, ariko udafise azokwakwa n'icyo yari asanzwe afise. Por eso les hablo por parábolas. Igituma mbabwira mu migani No lo ven, nuko iyo baraba batabona, kandi iyo bumva entienden. batumva, badatahura. Y abajo en Hepfo el verso 16 de este capítulo, ku murongo wa 16 mu gice cya 13 haravuga hati, ojos porque ven. ariko amaso yanyu arahiriwe kuko abona, n'amatwi yanyu kuko yumva. La bienaventuranza está Amahigwe para los que oyen na yabo bumviriza de los cielos, amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, la palabra de Dios siendo ijambo ry'Imana ariko rihishurwa tiempo que la persona vive. mu gihe icyo umuntu aba ariko arabamwo. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos Ndababwire ukuri yuko bavugishwa n'Imana benshi n'abagorotsi benshi bahamiye kubona ibyo mubona ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. lo que los profetas desearon ver, Ibyo abavugishwa bipfuje kubona no kumva desearon ver el cumplimiento de la promesa kwari ukubona ugushyitswa kw'isezerano ryo kuza kwa Mesiya, no kumva del Mesías predicado, no kumva Mesiya ariko avuga ubutumwa, mostrándoles que todas esas cosas abereka yuko ivyo bintu vyose vyasezeranywe ko biriko birashyitswa biciye muri we, era identificado como el Mesías prometido. yiyerekana nka Mesiya yasezeranywe. Y ahora en la parábola del sembrador Rero umugani w'umubivyi hay 4 clases de hariho ubwoko bune bw'indimiro camino, zaguye imbere y'inzira, izaguye ku rutare, izindi mu mahwa, izindi nazo la tierra. mu isi nziza. Y todos queremos ser Kandi twese la buena tierra. twifuza kuba isi nziza. El que sembrado entre espinos Uwa- es el que uwabibwe mu mahwa niwe yumva iryo jambo, el pan de este siglo, ariko umwitwariko w'ivy'isi la palabra, y se hace n'uruhendo virtuoso. rw'ubutunzi bikanyoha iryo jambo, akaba ikirumbirane, ni ukuvuga ko atama ivyamwa. Debe llevar Ivyo yategerezwa kwama uwo muntu tiempo. muri ico gihe. Mas el que fue sembrado en buena tierra Uwabibwe mu ivu ryiza es el que oye niwe yumva iryo jambo akaritahura. fruto y da Uwo niwe rero yama imbuto, umwe akagira 100, uwundi 60, uwundi 30, bityo bityo. la buena tierra es aquel que oye Ivu ryiza nuwo yumva agatahura ijambo, akama ivyamwa, para que lleva fruto a 100, arama ivyamwa 100 por uno, 100% canke 60 por uno, 60% canke 30%, ariko arama ivyamwa. el que lleva fruta a 30, Uwama ivyamwa 30% llegar a 60, arifuza kugira inguvu kugira ngo yame 60% canke ashike ku 100%. y ahora Rero la página 105, ku rupapuro rw'105 recuerden que los que van a resucitar como mwibuke yuko abazozuka nk'abagize igice cy'ishengero mugeni bahwanye na buri gihe ari abo el mensaje bazokwakira ubutumwa buhwanye na buri gihe ubwo Kristo ariko aratanga del mensajero biciye mu ntumwa buri gihe. yo creo que si alguno Nibaza yuko umuntu runaka ashoboye kwinjira mu mwuzuro muri ubu butumwa akabutahura,
buje kuri we akabutahura mu mwuzuro, ivyo kumbure vyomujugunya mu kunyakugwa mu bihe bidashira atanabizi. Gusa mu kwinjira mu mwuzuro, mu vyo twebwe tuzi tukabitahura, tukaba twaranabibonye. Uguhindurwa canke ugusubizwa itoto kwa Aburahamu na Sara vyabaye bishingiye ku ijambo iryo Imana yari yarabasezeraniye, iryo yari yarasezeraniye Aburahamu. Kandi avuga kuri Sara na Aburahamu haravuga hati, ukunyakugwa k'umugeni kuzoba ikintu kimwe. Ijambo riri muri mwebwe, umubiri uzokwigaragaza kuri iryo jambo. Cya kintu nyene cyakogwa na Sara, murabona? Abafise ijambo rihwanye n'igihe cyabo, mu gihe icyo bo babayemo bakaba baragiye, bazozuka. Barafise ijambo ry'igihe cyabo, kandi natwe ariho turi bazima tuzogira ijambo ry'igihe cyacu, kandi kuri iryo jambo niho tuzohindurirwa tujane na Kristo mu mazima n'ubwo bw'umwagazi w'intama. Ubwo ni bwo buryo bwashyizweho mu ijambo ry'umwami. Rero ntitwokongera ko canke ngo dukureko ku vyasezeranywe. Rero mbega umuntu yoshobora gukora iki kugira ngo ashobore guhindurwa no kujana na Kristo mazima no bw'umwagazi w'intama? Icambere nuko buri muntu azohindurwa, canke uzozuka niba arapfuye, nuko yoba yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye isi itararemwa. Nico gituma ivyanditswe bivuga biti umwagazi w'intama yatanzwe nk'ikimazi uhereye isi itararemwa, itarashirwaho urufatiro. Biri ngaho mu gice cya 13 no mu gice cya 17 mu vyahishuwe. Izaya 13 umurongo w'umunani havuga hati, havuga ko bazosenga igikoko. Kandi aba kwisi bose bazogisenga, umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanzwe nk'ikimazi uhereye ku kuremwa kw'isi. Aho turashobora kubona yuko abatanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama batanzwe nk'ikimazi uhereye isi itararemwa, ko ari bo bazosenga igikoko.
igice cya 17 umurongo w'8 haravuga ati igikoko umurongo w'indwi umumarayika arambaza ati nigiki gutangaje ndakubwira akabanga kuriya mugore naki gikoko agenderako gifise imitwe ndwi n'amahembe 10 igikoko ubonye cyariho kandi ntikikiriho kandi kigira kiduge kivi kuzimu kije kuranduka kandi aba ku isi batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo uhereye ku kuremwa kw'isi bazotangara babonye icyo gikoko yuko cyariho kandi kitariho kandi kizoboneka. Aha niho umutima w'ubwenge userukira. Atangura gutanga ido n'ido. Rero murabona yuko hariho amazina yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama uhereye ku kuremwa kw'isi. Abo nabizera Kristo, abo mu gihe bemerewe kubamwo bumva ijwi rya Kristo biciye muri mpwemu we yera, avuga biciye mu ntumwa ihwanye na buri gihe ari we mpwemu yera azako akazana gushirwa kw'iyo ijambo rihishuwe rikaza kuri we akavuga biciye muri we. Kandi icyo gikorwa cya mpwemu yera cyuko umuntu yokumva icyo mpwemu abwira amashengero, Kristo muri mpwemu yera ariko avuga biciye mu ntumwa ihwanye na buri gihe. Mu gihe cyacu ryaje nyene iryo Yohana yumvise ryambwira iti duga uzana nkwereke ibintu bigiye kubaho ibiri inyuma y'irembo, inyuma y'urugi, ibintu bigiye kubaho inyuma y'intambuko ndwi z'ishengero, ibintu bigiye kubaho kandi bizohishurwa vyongeye bigahishurirwa abizera Kristo. Hanyuma y'ivyo ndavye mbona mu ijuru urugi guguruye, kandi ryaje nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba. Murabona ijwi rimeze nk'iry'inzamba ni ijwi rya Kristo. Ijwi rirenga ry'inzamba ari ryo jwi rya Kristo, ijwi ry'umumarayika mukuru. Kandi ryaje nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti duga uze hano nkwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo ibintu bizoba inyuma y'ivyabaye mu bihendwe vy'ishengero bizohishurwa bishurirwe ishengero ry'umwami ari ryo ryahagarariwe na Yohana umubatizi ahamagarirwa kuduga hejuru cyane. Mwibuke yuko turi kumwe na Kristo mu bibanza vyo mu ijuru. Rero ishengero rizokwakira mu gihe cya nyuma ugwishurirwa kw'ibintu bigiye kubaho inyuma y'ivyabaye mu ntambuko ndwi z'ishengero. Kandi ikibazo abantu benshi bazogira inyuma y'ibihendo by'ishengero bazobaza bati nigiki kiba inyuma y'ibihendo by'ishengero? Rero ibintu bizoba inyuma y'ibihendo by'ishengero inyuma y'igihe cy'indwi cy'ishengero ni ibintu bizomenyeshwa bigahishurirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo biciye muri mpwemu yera, biciye mu gikoresho ico azoba afise mu ishengero ryiwe muri iki gihe cya nyuma. Kandi ngaho ishengero rizogira ijwi rya Kristo ariko araribwira bino bintu vyose bigiye kubaho vuba. Murabe mu vyahishuriwe Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu aravuga ati ugwishura kwa Yesu Kristo
uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana. Ni ukuvuga yuko ibintu bigiye kubaho vuba yabishyuriye Yohana biciye muri marayika wiwe. No mu byashyuye Yohana 22:6 aravuga hati, arambarira ati amajambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impumu zavugishwa nayo. Imana yabande? Imana y'impumu z'abavugishwa, Imana y'imibiri ya teofaniya, imibiri ya kimarayika y'abavugishwa, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Ibintu bigira bibeho vuba ngaha ibyanditswe birabivuga yuko Kristo azobimenyekanisha mu kurungika marayika wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu bigiye kubaho vuba. Biravuga haravuga vyongeye mu gice cya 22:16 n'uwa 17 hati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni je munago woho gisisi cya Dawidi, ndumwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibasi cyo mu gaturuturu. Kandi mwe mubona wa mugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino. Kandi ufise inyota naze, ugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu. Ivyo mwe muyera avuga akabibwira ishengero ryiwe ngaha mu vyahishuwe. Ishengero naryo rirabisubiramwo. Ni ukuvuga yuko ubutumwa ubwo ishengero ry'umwami Yesu Kristo riba riko riratwara, ni ubutumwa ubwo mpwemu yera azoba ariko aratanga biciye mu gikoresho ico azoba afise mw'ico gihe. Byoroshe cyane nk'uko mwemu n'umugeni baravuga, mwemu n'umugeni bavuga bimwe bati ngwino, kandi uwumva nahamagare ati ngwino, kandi ufise inyota naze, ugomba niyakire amazi y'ubugingo ku buntu, amazi y'ubugingo budashira. Kristo yaravuze igihe kimwe ati, nimba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe. Yariko avuga kuri mpwemu yera uwo abamwizera bagira bakire, bagira bahabwe. Yohana igice cy'indwi 37 kugeza 39. Ivyo nivyo nyene yabwiye umugore w'umunyasamariya mu gice cya 14 umurongo w'10 n'14. Yaramubwiye yuko yari kuzomuha amazi y'ubugingo budashira. Yariko avuga kuri mpwemu yera nk'amazi y'ubugingo budashira. Ubu rero turabona ibi bintu vyose, kandi nk'uko Aburahamu na Sara basubijwe itoto kugira ngo bashobore kuronka umwana yasezeranywe, n'ishengero ry'umwami Yesu Kristo rirasubizwa itoto muri iki gihe cya nyuma. Rishushanywa mu nkumi arizo zaciye imbere ya Reverend William Branham mu miyerekwa, kandi ubwa mbere harengana, zirarengana ubwa mbere, mu nyuma hakarengana abandi bagore aribo bahwanye n'intambuko zitandukanye
dell'Iglesia, z'ishengero, pero que ya se ariko habían perdido el primer amor. bari bamaze gutakaza urukundo rwa mbere. Mu nyuma, Cuando está llorando, igihe Rev. William Branham ariko ararira, les he dicho, yarabwiwe ahí viene la novia, ati haraje umugeni, ahí viene la novia. ati haraje umugeni bundi bushasha. Igihe yitegereza yabonye umugwi w'inkumi uriko urarengana, inkumi zirinda cyane, zambaye neza, zitunganije neza, zigendera ku muvuduko w'ubutumwa bwiza, zigira ku ntambuko y'ubutumwa bwiza. Bitwibutsa indirimbo ivuga ngo urugendo rurabandanya, urugendo rurabandanya o bakristo. Kandi urugendo rw'ishengero ry'umwami Yesu Kristo rwashushanirijwe mu nkumi, kuko azoba ari mu ntambuko yo gusubizwa itoto nk'ishengero, nk'umubiri banga wa Kristo, aho abapfuye bazozuka muri iyo ntambuko, ariko mu gihe cyabo ntibazutse. Kubw'ivyo rero, ni mu ntambuko y'igihe cy'ubireko bw'imfuruka, igihe cy'izahabu, aho bazozuka ari mu mibiri ihoraho, natwe ariho turi bazima tuzoca duhindurwa. Rev. William Branham avuga yuko bo bazoba bariko barumviriza aho ko bariko barumviriza bo baho bari. Kubw'ivyo rero, barifuza cyane kugaruka ku isi, atari ukugira ngo bajye kubera yuko bavuze ko bazojya, ariko no kugira ngo bagire umubiri mushasha uhoraho, utabora, udapfa kandi uhawe ubwiza. Kandi natwe turifuza cyane ko bogaruka, kuko nitwababona tuzoca duhindurwa. Ivyo vyose bizoba mu gihe yerekwa iryo Rev. William Branham yavuze yuko na nubwo ritari bwashitswe, rizoba riko rirashitswa, ahazoba ariko hashikiza uguhegwa kwa gatatu, ukwigaragaza kw'inkomezi kwa mpwemu wa Kristo mu ishengero ryiwe. Kandi uko kwigaragaza kuzobera mu ihema nini katedrale, nk'uko yavyerekanye. Kandi ivyo nitwo bivuga ko vyinshi, ariko mu ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo azoba ariko arakora muri uwo mugambi w'ubuvugishwa, kuko ishengero niryo rigenewe gukora mu bintu bitegerezwa gukorwa kw'inosi, bagakora bunze ubumwe na mpwemu yera, bagakora bari kumwe na mpwemu yera mu mugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe cya nyuma. Umweranda Pawulo ntiyemerewe gukora kugira ngo akore hamwe n'umugwi wiwe ukubakwa kw'ihema nini katedrale, naho we yubaka amahema. Mwibuke yuko abayuda bose bategereza kugira haruhande y'igikorwa cyabo, bategereza kugira igikorwa, kandi igikorwa cya Pawulo yari umwubatsi w'amahema, inzu zo mu mitumba, kandi we yarakora kugira ngo aronke ivyo akeneye mu buryo bw'umutungo. Kandi ntivyabaye no mu gihe cy'uwa kabiri, uwa gatatu, wa kane, wa gatanu, wa gatandatu n'uwindwi canke intumwa y'indwi. Intumwa y'indwi uwagize iryo yerekwa yaragerageje kurihindura ukuri, ariko ntivyari vy'igihe ciwe, nivyo mu gihe cyacu. Hariho ibanga ridasanzwe ngaho, kuko ngaho niho hari inkingi y'umuriro, niho yimukiye ikigaragariza mu ihema nini katedrale, mu kumba gato k'imbaho
k'amatambwe 12 y'ubwaguke n'amatambwe 20 y'uburebure. le colocó Rero yavyerekanye gutyo, cuartito pequeño ako kumba gato y comparado con akagereranije n'inyubako niniya kaboneka ari gato cyane. ahí va Cristo está hablando Ngaho Kristo azoba ariko aravuga, a su iglesia, avugisha ishengero ryiwe también al mundo entero, porque la n'isi yose mwuzuro ko uku kwa gatatu kuzoba ari kwishengera umugeni, ukw'inkumi z'ibijuju y también hamwe n'ukw'isi. o sea que tendrá un Ni ukuvuga yuko azoba afise ubutumwa bw'ishengero, ubutumwa bw'inkumi z'ibijuju hamwe n'ubutumwa el mundo, bw'isi. lo cual Ari byo cuando esté en pleno cumplimiento igihe bizoba biriko birashyitswa mu mwuzuro, estaremos escuchando tuzoba turiko turavyumva, las vírgenes insensatas también lo estarán n'inkumi z'ibijuju zizoba ziriko ziravyumva, y el mundo n'isi nayo izoba iriko iravyumva. pero si lo vamos a dar quietecito, Ariko ivyo reka tubiceceke tubinume, oremos para que dusenge kugira ngo pronto se haga una realidad vuba hahinduke ukuri esa promesa de vida. iryo sezerano ry'Imana. Serán bienaventurados los que Bazoba ari abanyamahirwe abazoba bariko barakora muri uwo mugambi, porque ese proyecto le corresponde kuko uwo mugambi a la novia ni uw'ishengero mugeni ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo, abazoba bari mu ntambuko yo kuragwa mu mwuzuro, intambuko igihe cibuye komeza imfuruka. no le corresponde a otro Ntivyari ivy'abandi abo mu bindi bihe vyarenganye, kuko igihe cabo carenganye, ariko ntivyashikijwe mu gihe c'ibihendo vy'ishengero. las promesas son Amasezerano para el que las cumple na y'uwo ayashitsa. y por consiguiente Mu yandi majambo, las promesas son para la iglesia amasezerano n'ay'ishengero ry'umwami Yesu Kristo para el día posterior, ku munsi w'iherezo, tiempo final. mu gihe cya nyuma. Así es que estaremos trabajando Nuko rero tuzoba turiko turakora promesas mu masezerano yose correspondiendo al tiempo y'Imana ahwanye n'igihe cyo muri kubu, kugira ngo use yo idukoreshe cyane mu gikorwa cyayo, podamos ser kandi dushobore kugira uruhara trabajo que debe ser mu bikorwa bizoba biriko birakorwa mu gushitswa promesa de vida kwa buri sezerano ry'Imana ku ishengero Jesucristo, ry'umwami Yesu Kristo, evangelización, haba mu ivugabutumwa hamwe no mu bindi bikorwa bifadika canke ivyo mu buryo bw'impwemu, conquistar kugira ngo twigarurire por medio de la fe biciye mu kwizera las promesas de vida. amasezerano y'Imana. Quienes Mbega ni bande bazoba bariko barakora muri iyo migambi y'Imana? Rero n'abatonejwe b'Imana bazoba bari mu ntambuko y'izahabu y'ishengero mu gihe cy'ibuye komeza imfuruka. los que no estén en esa etapa Abatari muri iyo ntambuko no estarán trabajando ntibazoba bariko barakora, kuko etapa pasada. si ivy'intambuko zarenganye, Es para que se llegue a la ni ivy'abo babandanya baja imbere mu mugambi w'Imana bakaduga hejuru cyane etapa mu gihe canke intambuko yo kuragwa mu mwuzuro, intambuko de piedra. y'igihe cy'ibuye komeza imfuruka. Muchas y grandes promesas Ni menshi kandi arakomeye cyane amasezerano ahari ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo, correspondientes a este tiempo final, ayahwanye n'ihi gihe cya nyuma. por el cual trabajaremos, Nico gituma dukora mu masezerano yose, porque es la promesa del Señor. kuko amasezerano y'umwami ni ayanje nande wundi n'umwe wese muri mwebwe namwe, Son para nosotros na yacu. esas grandes bendiciones. Iyo migisha ikomeye cyane ni yacu. Ya en el programa de adopción, Mu mugambi wo kuragwa mu mwuzuro, de redención, mu mugambi wo gucungurwa, umugambi w'ubucunguzi, el cuerpo angelical, yaraduhaye umubiri wa kimarayika al producir el nuevo nacimiento, mu gukora ukuvuga ubugira kabiri muri buri mwizera, y nos ha dado la vestimenta. kandi yaraduhaye umwambaro mu buryo bw'impwemu w'ubukwe, Ahora nos falta la kandi tubura gusa umwambaro ufadika ari wazo wari umubiri uhoraho, umubiri uhawe ubwiza. En la página
ku rupapuro rwa 69 mu gitabo cy'imirongo agace k'amajana 597 haravuga hati nk'uko Eliya yagiye kuri Yorodani umunsi umwe akayikubita, hari yari kumwe na Elisa igihe bajana, ari kumwe na Elisa yaritandukanije icikamo kubiri, barajabuka baja ku rundi ruhande. Kandi Elisa we yaraje mu nyuma afise imigabane ibiri. Ivyo nivyo Elisa yasavye, imigabane ibiri. Rero reka turabe iyo migabane ibiri. Haravuga hati kandi igihe twebwe dukubise Yorodani turi kumwe na Kristo. Mwibuke yuko Yorodani ishushanya urupfu. Twebwe turafise umugabane umwe, ariko igihe twebwe tuzogaruka, twebwe tugaruka dufise imigabane ibiri. Twebwe turafise ubugingo budashira, ukuzuka tuvuye mu cyaha. Rero mu kugororoka turi kumwe na mpwemu yera. Rero tuzogarukana na Kristo. Twebwe tuzoza mu nyuma dufise ibiri, no kuvuga imigabane ibiri, ukuzuka gufadika. Kandi ubu twebwe turafise izuka ryo mu buryo bw'impwemu. Rero tuzogira imigabane ibiri, izuka ryo mu buryo bw'impwemu, turazuka tukava mu rufu tukaja mu bugingo budashira, kandi turi mu bwami bw'Imana. Kandi abapfuye bazozuka mu buryo bufadika nabo nyene, baje mu bugingo bufadika. Abari turi bazima tuzohindurwa, kandi tuzogira ubugingo budashira bufadika. Vyongeye imigabane ibiri, ubugingo budashira bwo mu buryo bw'impwemu hamwe n'umubiri wo mu buryo bw'impwemu wa kimarayika muri Teofaniya, hamwe n'ubugingo buhoraho bufadika, hamwe n'umubiri ufadika uhawe ubwiza. Iryo ni sezerano kuri jewe no kuri nde wundi no kuri umwe wese muri mwebwe. Kubw'ivyo twariko turabona ibiri inyuma y'urugi, nk'uko ivyari inyuma y'urugi mu kibanza cyahera cyane ku isi, inyuma y'irido, inyuma y'igitwikirizo. Icyari kihari kwari kugaragara kw'Imana hagati y'abakerubi babiri b'izahabu, abari ku mutemere wo guhongererako. Kandi umutemere wo guhongererako ni umutemere w'isanduku y'isezerano. Kandi inyuma y'ikibanza cyahera cy'ishengero, ari byo bihwanye n'intambuko ndwi z'ishengero, mu nyuma haza igitambara, igitwikirizo kiri hagati y'ikibanza cyahera n'ikibanza cyahera cyane. Inyuma naho ikihari no kugaragara kw'Imana mu ntambuko y'ikibanza cyahera cyane, mu ntambuko y'izahabu y'ishengero, mu ntambuko y'igihe cy'ibiri komeza imfuruka. Ahazoba hari ukugaragara k'Umwami, aho ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzohindukira ukuri, kandi hazoshitswa ivyabonewe ku musozi wo guhindurirwako Yesu, Mose na Eliya. Buri umwe wese ari kuri buri ruhande. Ukugaragara kw'Imana kuri ku mutemere wo guhongererako, umukerubi umwe muri ku ruhande rumwe, uwundi ku rundi ruhande. Ikirenze ivyo n'abakerubi babiri banini b'ibiti vy'imyelayo batwikirijwe zahabu. Aho turafise ugushushanywa kubiri kw'ibizoba biriko biraba kw'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Muri ico kibanza cyahera cyane niho ishengero ry'Umwami Yesu Kristo rija kuri uno munsi w'iherezo, mu kuduga mu gihe cy'ubihe komeza imfuruka, mu gukora ikibanza cyahera cyane hakoreshejwe abizera Kristo bo ku munsi w'iherezo. Intambuko ndwi zihwanye n'ikibanza cyahera. Igihe cy'ubihe komeza imfuruka ni ikibanza cyahera cyane cy'ishengero ry'Umwami Yesu Kristo.
kristo aca mu kibanza cy'ahera akaja mu kibanza cy'ahera cyane kugira ngo ashitse amasezerano al lugar santo ahwanye n'ikibanza cy'ahera cyane de edad cy'ishengero de piedra angular, mu kibanza sencillo como eso. cy'igihe cy'ubukomezi imfuruka vyoroshe cyane nk'uko Estaremos viendo a Cristo como tuzoba turiko turabona kristo nk'uko twamubonye muri buri gihe cy'ishengero yigaragaje cada biciye muri mpwemu wiwe muri buri ntumwa hablándole a su iglesia, avugisha ishengero ryiwe. hablándonos a todos nosotros, rero azoba ariko aravugisha twebwe twese ku munsi w'iherezo el lugar ari santo mu kibanza cy'ahera cyane, que es la edad ari cyo gihe cy'ibere rikomeza imfuruka cy'umubiri w'ibanga wo mu buryo bw'impwemu canke ingoro mu buryo bw'impwemu ya kristo. y podemos ver lo que kandi turashobora kubona detrás de la ibi inyuma y'irembo, inyuma y'urugi. presenta a Cristo Irembo rishushanya kristo, en el cielo, todo lo kandi mu ijuru ibyabonewe hariya byose eso es lo que Él va a cumplir nivyo we azoshikiriza ngaha en la iglesia del Señor mu Jesucristo, ishengero ry'umwami yesu kristo. así como luego nk'uko mu nyuma yohana Juan lo ve sobre el trono, yabonye yicaye ku ntebe capítulo 5 lo ve imbere gato mu gice cya 5, y ve yamubonye afise igitabo mu kuboko, yabonye umwagazi w'intama kristo el lugar ava mu kibanza cyo kuvuganira abantu. y entonces el anciano rero umukuru yamubwiye ati intare de la tribu de Judá yo mu muryango wa yuda, no kuvuga comienza ahí ngaho atangura como león de la nk'intare yo mu muryango wa yuda, afata igitabo tribu del cielo akakizingurura mu ijuru, en Apocalipsis akakizana mu vyahishuwe igice c'icumi, akakizana ishengero ryiwe. ivyo vyose que está detrás del ni biri inyuma y'urugi, ivyo yohana yabonye mu ijuru, lo cual ari vyo se manifestará en la iglesia del Señor Jesucristo. bizokwigaragariza mu ishengero ry'umwami yesu kristo. Del cielo traerá para nivyo kristo azozana akuye mu ijuru abizanira ishengero ryiwe, y estaremos viendo a Cristo kandi tuzoba turiko turabona kristo en medio de su iglesia ari mu ishengero ryiwe en su manifestación final. Lo mu kwigaragaza kwiye kwa nyuma. tuzoba turiko turabona de la tribu de Judá tuzoba turiko turamubona nk'intare yo mu muryango wa yuda, nk'umwami w'abami n'uganza abaganza. nico gituma amanuka mu vyahishuwe 10 asemerera nk'uko intare yivuga, imituragaro ndwi viendo su voz. ikumvikanisha amajwi yayo. Y ese libro kandi ico gitabo aracugurura, le es revelado a la iglesia. aragishurira ishengero Jesucristo es el ry'umwami yesu kristo. de propiedad ni igitabo gica uburenganzira de los cielos y de la tierra, ku ijuru no ku isi, de la vida eterna. ku bugingo budashira. Para la iglesia regresar ku ishengero kugira ngo rigaruke mu bugingo buhoraho bufadika, rirakeneye igitabo gica uburenganzira, y kandi lo va a tener rizokigira en el día posterior. ku munsi w'iherezo. Por tanto, lo que está nico gituma ibiri inyuma y'irembo hasta donde twabonye hemos podido ver, kugeza aho twashoboye kugeza kubona, pero que todos kandi niteze yuko podamos ver mwese en la tierra mushobora kubona ku isi lo que está detrás ibiri inyuma del velo y'igitwikirizo, de la puerta inyuma y'urugi que hay entre el lugar ruhari santo y el lugar santo, hagati y'ikibanza cy'ahera n'ikibanza cy'ahera cyane. entre igitambara kihari, igitwikirizo intimidad kihari hagati y'igihe cy'indwi de edad de piedra. n'igihe cy'ibuye komeza imfuruka. Por lo tanto, eso verá, ku bw'ibyo rero nos ayude en turiteze yuko imana yodufasha las cosas se están poniendo cada día peor muri en byose. la tierra. ibintu bigenda biba akaga cyane ku isi, mu vya politike, mu vy'umutungo, mu kibano, mu vya gisirikare no mu bice byose. Y ya yo deseo ir kandi jewe ndifuza kugenda nkava ngaha ku isi a como está nk'uko vyasezeranywe con la transformación mu guhindurwa y arrebatamiento, hamwe no mu kunyakugwa kw'ishengero, siendo mu kuba ndumwe de los miembros mu bagize ishengero ry'umwami yesu kristo, siendo llevado con Cristo nkajanwa na kristo a su iglesia. hamwe n'ishengero ryose. Yo deseo jewe irme lo más pronto ndifuza kugenda vuba cyane hashoboka, que más. nande wundi Cada uno de ustedes está n'umwe wese muri mwebwe vyongeye metido en la escritura.
byasezeranywe mu vyanditswe, kandi nimba ari isezerano, ndifuza yuko iryo sezerano ryoshikirizwa muri jewe no muri umwe wese muri mwebwe vyongeye, abari ngaha hamwe n'abari mu bindi bihugu. Ni vyiza. Imana ibahezagire kandi ibazigame, mubandanye mugira umuhingamo unezereye wuzuye imigisha ya Kristo umukiza wacu. Ivyo vyongeye biri inyuma y'urugi, imigisha yose ya Kristo kuba mwizera. Imana ibahezagire kandi ibazigame mwese.